waruzi ko usa n'ijwi wumvirije. Amajwi wumvirije niyo usa nayo. Na niyo mpamvu turiko turavuga ngo kuzimya ijwi ry'umugwanizi, tuba turiko turazana uruhome rudukingira kumva icyo umugwanizi ariko aravuga, kuko igihe cyose wanka kumva ikintu uba uri kuranka gusa naco, ariko igihe cyose wemera kumva ikintu uba wemeye gusa naco. Shalom shalom, ndabura mukije mwese, nizera ko muri amahoro. Ndasuye kandi kubaha ikaze mu kiganiro Intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi, aho tubandanya icigwa twari twatanguye mu kiganiro giheruka, arico bita kuzimya ijwi ry'umugwanizi. Mu kiganiro giheruka twarabonye ko burya ijwi ry'umugwanizi igihe cyose riza rifise ihangiro ryo dutera ubwoba, rizanye ubwoba hamwe no gukekeranya, kandi igihe cyose udafashe umwanya ngo ushobore kurizimya iryo jwi, wisanga waguye mu bwoba, wisanga waguye mu gukekeranya. Twarabonye ko iyo ugize ugukekeranya mu buzima bwawe, nuko ijambo gukekeranya n'igihushane cyo kwizera, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko byose bishobokera uwizera. So iyo ukekeranije bisigura ngo ukoze igihushanye cyo kwizera. Muri make twavuga ngo byose ntibishobokera uwizera. Donc ubushize ubuzima bwawe kuri gwa rugezo rwa hatakintu na kimwe gishobora gushoboka, kuko ivyo utizera ntibishobora kuba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bishobokera uwizera. Muri make nimba byose bishobokera uwizera, ni byose ntibishobokera uwizera nk'igihushane cavyo. Tubivuze uko kindi naco twarabonye yuko umugwanizi azana ijwi ry'ubwoba mu buzima bw'umuntu. Igihe cyose aje ako pemporte strategy cyangwa ibikoresho abazanye kuri wewe, abazanye ijwi ry'ubwoba. Rero iryo jwi ry'ubwoba abazanye ijwi igihe cyose umugwanizi aje, kandi azazanye ijwi ry'ubwoba. Iryo jwi ry'ubwoba tuca tubona mbega abashaka iki, kubera ko azana ijwi rituzana ahantu dutinya. Yobu niwe yaciye aduhana uvuga ati insiguro yavyo, yobu yaciye ngo ivyo natinya nivyo vyambayeko. Bizigura Satani arazi yuko ikintu utinya, kuko navyo nyene biri muri vya bindi. Ubwoba biri mu bintu bigwanya ukwizera, kuko ntushobora kugira ukwizera, ubwoba no kwizera nibijana. Rero Satani arabizi yuko utinya ikintu bica bikubako. Rero uno munsi tugira dutangure tubandaniriza aho twari turi, kuko mu kiganiro giheruka twako turavuga mbega iyo Satani azanye amajwi akwereka yuko kubera ko wakoze ikibi kubgawe rero nta kazoza gahari, Imana ntigukunda, ntikigukunda nka mbere, ibintu nk'ivyo. Ariko rero tugira twige kwijambo kuri uno munsi, novuga ati tubandaniriza aho twari turi. Ariko uno munsi nshaka ko duhera kuri ino statement, duhera kuri novuga ati kuri rino jambo aho rivuga umuntu umwe yavuze ngo usa n'amajwi wumvirije. Bene data, aha niyo dushaka guhera. Waruzi ko usa n'ijwi wumvirije. Amajwi wumvirije niyo usa nayo. Na niyo mpamvu turiko turavuga ngo kuzimya ijwi ry'umugwanizi, tuba turiko turazana novuga tuba turiko turazana uruhome rudukingira kumva icyo umugwanizi ariko aravuga, kuko igihe cyose wanka kuvuga, wanka kumva ikintu uba uri kuranka gusa naco, ariko igihe cyose wemera kumva ikintu uba wemeye gusa naco. Burya umuntu aronse access ku buzima bwawe agatangura kuvuga. Na niyo mpamvu uzokumva bakubwira ati ngo umugenzi mubi ni ukwirinda abagenzi babi. Kubera iki? Mbega waruzi ko abagenzi bacu novuga ati badukwegeye? Nimba ugaragaje kwiyumvira muri kahise kacu, abagenzi bacu badukwegeye mu ngorane, nta munsi n'umwe bigeze badufata ku nguvu bakatubwira ngo utegerezwa gukora ibi kubera ko ndabikora. Oya, cyane bigeze kudushishikariza novuga ati gukora ibintu bibi, mbere wanashima baranatwubahiriza. Ariko uko twagenda turabana, hariho ama experience bagenda baratubwira. Nimba yagiye gukora amabara, yaraza akakubwira ati ejo nakoze bino. Ivyo bintu kare wasanga ubitinya, ariko kuko wamuhaye akaryo ko kumviriza, ko wamwugururiye amatwi, uko yagenda aravuga niko wagenda uravyakira. Iryo twi niko wagenda uraryumviriza. Mu minsi wasanga watangiye gusa nawe, watangura gusanga watangiye kuvuga nkawe, watangiye sinzi ko murabibona ku bantu. Hari abantu bakunda ibintu vy'indahiro.
azurabe nta muntu numwe akwigisha kuko hari abantu bakunda umwanya wose ijambo ryose umenga ariko aravuga iryungane atahereje n'indahiro iriyerekeje umenga ntiryaheze. Rero abo bantu mugendana ntabikwigisha ngo barahira guca, oya wisanga wewe nyene watanguye kuzurarahira. Rero turi kintu cerekane ko burya vy'ukuri usa n'ijwi wumvirije. Ikindi kintu naco umenya nuko iyo waretse amajwi kanaka akinjira mu buzima bwawe burya ntagusiguko, kuko amajwi wumviriza arafise igintu bwati arafise ubushobozi kanaka mu influence uburyo ubona ibintu. Hajya hari ibintu wita bibi kubera ko amajwi wumvirije yakubwiye ko ivyo bintu ari bibi. Hari ivyo uravuga ko ati ibintu ububona kubera ko nubujuju, kubera ko amajwi wumvirije niko yavuze. Amajwi wumvirije arashobora munsi mu Burundi tugiye kuraba hari ibikoko tutajya. Hari ibikoko nk'akarorero mu Burundi n'abantu bake baginzoka, uyibonye uyishe urayica ukacuja guta. Ariko ugiye mu Bushinwa bobo hari ukundi kuri bazi twe tutazi kuvyerekeranye n'inzoka, ayishe ingaburo y'umunsi bibonetse. Rero ikintu cyose ufata umwanya ukumviriza amajwi kanaka wumviriza arateba agakora realite mu buzima bwawe. Reka turiko turabivuga wogira ni bitito, ariko no muri Bibiliya reka tufate nk'akarorero kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva igihe Imana yabashira mu itongo rya Edeni bari barumvise ijambo ry'Imana ryababwira ko kino giti ntikiribwa, kandi igihe cyose bakibonye babona kitabereye kuribwa, babona atari cyo kurya. Ariko umunsi barese amajwi ya Satani gutangura kubigisha, gutangura kuvuga, igihe barese barumviriza, barareka amajwi ya Satani arabumviriza, barumviriza baratevye baragera ahantu kuri conclusion. Ugiye gusoma ko mwitangura igice cya 3 ku murongo wa 6 urabona Eva ariko aravuga ngo yabonye yuko ico camwa ari ciza kibereye kuribwa. Ntiyari bwakige, ntiyari bwabona uwakiriye, mugabo ngo hari uburyo yatangiye kubona ibintu bitangura gushiftinga, atangura kubona gitangura gusa n'ivyo yari yumvise. Rero ciko turavuga kuzimya ijwi ry'umugwanizi nukwankira umugwanizi ko ivyo ashaka ko ari byo natwe tubamo, kuko igihe cyose azokubwira icyo ashaka ko ubamo. Nk'akarorero, iyo wumvise umusonga uje mu buzima bwawe, ukumva umusonga urakubise mu buzima bwawe, urashaka kwiyumvira ati n'umusonga, ariko hajya hari ijwi kanaka ry'umugwanizi, hari icyo ashaka ko wizera, ashaka ko wemeranya ko iryo jwi, ashaka ko wemeranya ko umusonga uzokwica. Utangiye kuvyemera ukavyizera, vuba cyane turaguherekeza ku manda mwene data. Ariko hamwe utangura ukavuga ati no uyu ntaco kizongira, urabihakana ukavyanka kandi ugatebuka ukagenda. Rero umuntu umwe niwe yaherutse kuvuga ngo burya ngo ikinyoma kitavugurujwe ngo kirajandajanda kikabaho muri liberté yose, kikajandajanda kikabaho nk'ukuri. Ikinyoma kitavugurujwe kuri nosi niko bimeze. Ikinyoma cyose cyavuzwe kitavugurujwe abantu barateba bakacizera, bakacemera ko ari ukuri, kikajandajanda mbere bakanacimika. N'ahari abakuru bose bari bakacimika, abantu bose abakomeye bato bande bakacemera, bakemera ko ari ukuri. Niyo mpamvu turazi yuko se w'ibinyoma ari Satani. Iyo azanye ikinyoma ciwe hama natwe tukabaho tukacemera nk'uko abandi bose bacemeye, ntitukivuguruze, kirateba kigacika ukuri. Niyo mpamvu igihe Yesu yari karavugana na Satani, Satani yaravuga nk'ikintu, ubwo nyene Yesu akavuga atoya urihenze, ivyo uvuze navyumvise, mugabo si ko ijambo ry'Imana rivuga. Hava ijambo ry'Imana rivuga iki? Kubera ko yarabizi ati ntakivuguruje kino kinyoma gishobora kugira impact kanaka. Ugiye kuraba mu Bisirayeli bari bafise challenge nyinshi, sirtu rujya rugendo rw'imyaka 40 bako baracamwa, bari barabonye vyinshi byari vyumvikana kuba Yosuwa iyo kumva ko Mose yapfuye hama akashagira ubwoba akavuga ati Mose yapfuye, byari vyumvikana ko yari yarabonye ama challenge menshi. Rero akazayumva ti buno bwoko ntibwari ubwoko gusa butegwa à l'extérieur, ni ndani muri bo haravuka abantu nk'abakora bakagumuka. Rero kumva kandi novuga Yosuwa yarazi dimension za Mose, uburyo Mose yakora ibitangaza, bati none jewe nitwagera kuri Yorodani ndazoba jabuze. Ivyo byose yaravyumva kumva yogira ubwoba. Ariko Imana ije yaramubwiye ikintu kanaka, yamubwiye ati Yosuwa ntutinye,
ihejeje kumubwira ntuti yaciye mubwira ico gukora hamwe ati ibiri mu muzingo w'ico gitabo ubirimbure ku murango no mwijoro kurimbura uricara ugasoma ukavyumva ugatangura nawe ukavyibwira bigaci kubera ko uvyibwira kubera ko amatwi yawe usa nico wumvirije amatwi yawe nayo arakeneye kumva ko ivyo bintu nyene ubizi uravyumva nawe nyene ukavyibwira kuko hari amajwi kanaka avuga sinzi yuko uragera ahantu ku kazi bakwirukanye hama ukajushika ugasanga muhira na nyene inzu nawe nyene hari ukuntu nyene ariko aravyitwaramwe neza yagize partnership n'umugwanizi kugira ngo bishobore kugenda neza ati uramvira mu nzara satani naca zana ryaje igikinyoma ati rero wewe ugiye kuba mwibarabara bagiye kukwangara we nawe ukatangura kuvyizera nawe umengana ukuri sukuri kuko turabana b'Imana umwana mu rugo kwase nakeneye gukora ikintu kanaka kugira ngo ashobore kuronka ikindi kintu je nk'akarero navukiye mu muryango nahifise papa ndanafise na mama muhira mama ntiyangurira canke papa ntiyangurira impuzu kubera ko nakoze nagiye kuvoma nubwo ntavoma canke ntiyandihira mineva nubwo ntabikora yarazi yuko ndi munsi ya novuga ati ya care yiwe ndi munsi ya responsabilité ategerezwa kubikora kuko ni papa waruzi ko ni Imana data ari data wacu ari papa wacu rero turakora ego ntiturabanebwe turakora kuko dukorera data wo mwijuru turazi yuko nawe noja ku kazi kanaka nagiye gukora kubera ko ari novuga ati nkore Imana nkora kuko Imana yampamagaye ndi umwana wayo eko sinkora nkaho umenga akazi niko soko ryanje ni data rero satana agatangura kukumvisha yuko kubera ko akazi kahagaze ntuzoriha amahera y'inzu uzoca wangara ugaca uvyemera ukatangura gutinya ukatangura gukekeranya n'Imana waruzi ukanayibagira ugasanga umuntu hariyo yavuye mu kuri uno musi hari ibinyoma kanaka bagiye barubaka muri community uno musi byatangiye kwizegwa kubera ko ni kinyoma cyavuzwe kitavugurujwe nk'akarorero hango nta mugabo batungativye bivyandizwe na cyangwa Imana ivuga ngo umugisha w'Imana uratungisha ngo kandi ciza nuko ubutungishije umuntu ngo nta maganya nta marira akurikira inyuma ijo ni jambo ry'Imana rero nk'abana b'Imana turakwiye kumenya ijambo amatwagibwira bati oya ndazi yuko ijambo ry'Imana umuntu satani ukazumva umuntu araguciye imbere ariko arakukonvenkra yuko utegerezwa kugigiturire kubera ko udabigiturire nuzotunga we na urenganyuka ukumva umenga nivyo cyangwa ukamenga naco nuvyishure ntugire ico bibwira mugabo wibagiye ko amatwi yawe hari ikintu yumvise amatwi yawe yamakeneye kumva uko kuri rero ico ukora uca ufata umwanya nawe ukaraba ikijambo ry'Imana rivuga okay yambwiye ko ntari gituriye nazotu ijambo ry'Imana naryo rimbya ngo umugisha w'Imana uratungisha rero amatwi yanje camfata ukuri nkaca nguma kukuri kw'ijambo ry'Imana kuko nzosa nivyo numvise rero nimba ata muntu ashobora kumbwira ukuri kw'ijambo ry'Imana ne jewe ubwanje nca ndafata umwanya nkaca ndarisoma nkaca ndagibwira kuko ikinyoma igihe cose ukiretse kikaguma cidegenda kikaguma kigendagenda urashobora kugera ahantu vyemera ukavuga ati okay nukuri niko bimeze uno munsi ugiye kuraba abantu hari ibintu bimwe uzanga bari ko barizera ukimvira none ibi bintu ijambo ry'Imana uko rivuga nturizi Paulo Dawidi niwe yigeze kuvuga ngo mbanira narihebuye ntaza kwizera ukugira neza kw'Imana rero hari ahantu yageze aravuga ati je nizera ukugira neza kw'Imana uko niko kuri niyumvishije ibi sinzi ibindi nza kwiyumvisha mu buzima bwawe narokwiye gufata kariwe bati ijambo ry'Imana kuko ijwi ry'umugwanizi igihe cyose simaka ngo azoze ngo ari satani en personne ngo akubwire oya ijwi ry'umugwanizi rashobora kuba ubukene uri kurabona hajya muri burya bukene uri kurabona hari icyo satani ashaka yuko ukabta ufata muri burya bukene uri kurabona kujya kuntu ibintu vyabuze satani hari icyo ashaka yuko ufata akwemeze yuko ubu byose vyaranse uri mu Burundi ntushobora gutunga waruzi ko hari abatunzi no munsi mu Burundi twemera batigeze basohoka mu Burundi basohotse barabaye abatunzi aribo biri indege canke bagiye mu mamisyo kanaka ariko ukonza bumvaza naho ati kugira utunga utegerezwa kuja hanze ariko simpaka urashobora kuko ijambo ry'Imana urashobora kuturaba ati mbega ibi bintu bavuga bimeze gute ugasanga we Imana urumva yuko umuhamagaro hari iki Imana iriko iraguhamagarira gukora mu Burundi ariko kubera ko hari ikindi kintu kanaka kiko kiraza kiguhamagara kuja handi ukumva umenga ngo nakaruri mu Burundi nishobora gutunga ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo turahezagiye mu maja turahezagiye mu mazi duhezagiye mu bisagara turahezagiwe no mu misozi rero wewe nk'umwana w'Imana utegerezwa kudishyanda ukamenya okay
rino jwi ririko riravuga siko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu bidusaba ko tumenya ijambo ry'Imana, bidusaba ko twicara twavuga ati okay, hari iki ijambo ry'Imana rivuga, okay bimeze uko. Je ndavyibuka nkiheza ishuri, narahejeje ishuri, rero nkiheza ishuri rya secondaire, mu vyifuzo vyanje narifuza kuja kwiga hanze, ariko vyari bigoye vy'ukuri. Ugiye kuraba kuba hariho kuba ibintu vyo kuba impossible vyo vyakwa gusa na impossible, kandi icari gutuma ntavyizera cyariho, kuko ubwa mbere na mbere ndi umwana navukiye mu Bukirasazi. Abantu bazi cyari cyo mu Bukirasazi mu Kinama. Ubwa mbere nimba uragiye Bujumbura, hari amakartier bita atunze n'ayandi akenye. Muri aya kenye rero hariho ayakenye gose amazone. Sivuze ngo mu Kinama ngo abantu bose barakenye, mugabo ari mu mazone abantu benshi bibaza ko ari amazone akenye. Muri ayo mazone akenye nari muri imwe muri yo mu Kinama. Abanyakinama murantunga ariko niko batuvuga. Eko hama mu Kinama nyene hariho amakartier mu Kinama yose ntatunze cyo kimwe. Je narize mu Carama, narize kuri Sainte Famille. Abana bo mu Carama iri muri zone, yari muri zone Kinama, sinzi ubu umenga barabihinduye. Abana bo mu Carama umubwiye yuko ava mu Kinama yaravyanga, akubwira ati twe tuva mu Carama. Akubwira ati kubera iki? Zone ni Kinama, niko ni quartier Carama. Akubwira ati je simva mu Carama. Uca wumva à quel point Kinama nyene hari kundi kuntu yafatwa. So rero muri yo Kinama hari rero amakartier yarameze neza. Hari nani makartier nyene yahari inyuma y'abandi, urumva ni inyuma deja, hari inyuma y'abandi bose mu Bukirasazi rero. Rero ugiye kuvuga ati rero hari n'abantu bo mu Kinama bati je sinshobora kuba mu Bukirasazi. Zijya quartier zanyu ni quartier zimeze, sishatse kuvuga byinshi ko mu Bukirasazi abantu benshi barahazi, abahazi barahazi. Ni novuga ati ni muri ya makartier ata muntu novuga ati n'abandi baba mu makartier yo mu Kinama ni bake bo kwifuza kuja kwabo. Rero aho niho navukiye, niho nakuriye, niho nabaye. Rero kuza kwiyumvira ko umwana wo mu Bukirasazi enjour. Mama, reka tugaruke kuri mama ntiyizi. Nta diploma afise, na papa nta diploma afise. Papa ntiyakora muri fonction kanaka ku buryo byari gutuma mvuga ati okay, ndizera ko papa azomvugira muri no ministere kanaka, ministere ya education, nzoronke scholarship. Abantu bamaze kuja kurondera scholarship muri ntuzenya barazi uko bigenda. Rero je ubwanje nta muntu narinzi, nta muntu muri famille wacu, nta mutegetsi nzi ariyo, ntawe nzi. Amweke baye novuga ati habaye docret yuno munsi, ariko mubiboneka ntawe nzi. Muri quartier mvukamwo deja byari bikwiye kugira ngo numve ko ndi décourage. Hama nkaraba muhira uburyo twakuze, novuga ati ego si ni twakuze nabi gose, ariko mu gitirike bavuga ngo kadardeire. Nitwari dukuze ku rugero rwaho novuga ati noza kwibaza yuko mu muryango wacu bondihira kuzokwiga university zo hanze. So narifuza kuja kwiga hanze. Rero vyagenze gute? Ndibuka umunsi umwe imisi yose nkiheza amashuri nazindukira ahantu bita mu bito, igihe cyo sizeri nabangiye nawe ngiye gusenga. Rero ndiko ndasenga ndabwira Imana ati Imana, nimba umwana wa Gerard afise ivyizigiye ko azokwiga ku ishuri yifuza, kubera ko se we yitwa Gerard ari umutunzi kanaka, ati jewe ndi umwana wawe. Rero kubw'ivyo ijambo ry'Imana rivangura se w'imfuvyi, kandi naramubuze nta papa nari mfise ico gihe, nabo ati ijambo ryari rivuga uri se w'imfuvyi. Rero nimba Gerard tugira turaba umugabo wariwe, umugabo ni Gerard canke niwe, nimba Gerard yorungi ku mwana wiwe hanze, jewe umwana wawe naho bimeze gute? Vyukuri Imana yarabinkoreye, kuko ugiye kuraba hari ibintu vyinshi byo gutuma ngira ubwo, byari gutuma jewe no munsi simpagarira nkavuga ngo urumva ngo hari igihe umuntu acavuga ati reka kijya gihe wari ufise amanota menshi. Mvuze ngo yari amanota noba mbeje, kuko ndazi novuga ati ndazi uko vyagenze kugira ngo bishobore gucamo. Ndavuga ati uyu yarakorana n'uyu nawe agakorana n'uyu, ugasanga vyose vyakoranije hamwe kongirira neza. Hari iki Imana yakoze ku buzima bwanjye. Je no munsi ndahagara rimwe na rimwe ndicara nkavyiyumvirako, nkavuga ati hari ibintu vyinshi, ibintu nagenda saba Imana ko bizocamwo, uburyo ikintu cyose nagenda ndasaba Imana. Hama nkaza ndacatura nkakivuga nkamati ejo hanje harakayangana gusumba no munsi. In fact murandaba amafoto yanje, si umuririmbyi yari niwe yaze ngo uko tuzaza ntikurahishurwa, mugabo murandaba amafoto yanje yico gihe na yubu nkavuga ati vyukuri hari aho ndiko ndaje, nubwo ntarashika iyonje hari aho ndiko ndaje. Rero no munsi ndiko ndavuga ati
by'ukuri turakwiye nk'abana b'Imana kuzimya ijwi ry'umugwanizi. Paulo niyo yavuze ati ngo simvuga nk'umaze kugifata, ariko kameme ndamaze kugera ahantu mbona yuko by'ukuri bintu nukuri, iri jambo ry'Imana nukuri. Mu mashuri yanjye biramaze kunkorera kenshi, ugasanga ndabona yuko by'ukuri ari ubusa bwo busa nabwo. Mvuze ngo ntangure kuvuga Intahe, yaba muri secondaire yaba muri universite, hari igihe natamvuga ati ngaho atari ubusa nabwo, ariko mubiboneka nkavuga ati okay, ndicaye nkatangura nkavuga contraire y'ivyo mbona, nkasanga vyaciyemo, nkasanga vyakoze. Imana hari ukuntu uburyo yabikora ntavyonze, ariko ico namenye nuko ico umugwanizi abashaka nuko tuvuga ico agomba, uko abona ibintu, uko ashaka ibintu. Ashaka ko ico Imana yavuze ko kitaribwa tutangure kubibona ko kiribwa. Hamaja kindi yatubwira ko kiribwa, ibaze n'ivyamwa vyari mwitongo. Adamu yarahevye ibindi vyose na Eva barahevye ibindi vyose, baja guhiga ca kindi kitaribwa. Ico nico umugwanizi abashaka. Rero umugwanizi ni witegeye ko ngo azokoma avugira mu ijwi rya oya, azotangura avugire no mu babanyi, avugire mu bagenzi. Wahora wiraba mu ukabona uri mwiza, batangura kukugira ngo nta kigenda, utatangiye kwibwira ko uri mwiza. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo you are wonderful, you are fearfully and wonderfully made. Waremwe mu buryo butangaje, udatangiye kwiraba mu kivuga ati indeed naremwe mu buryo butangaje, naremwe mu buryo bw'agahebuzo. Tangure kuvyibwira. Ugiye kuraba uno munsi abantu novuga ati babakobwa twita ngo nabakobwa beze, je rimwe na rimwe murenda baranga avuga ati none uyu n'uyu nkagereranya nkabata no uyu n'uyu kubw'amaso yanje, ivy'amaso yanje abona mbona uyu menga niwe mwiza. Mugabo ugasanga wa wundi atari na mwiza cyane, kwa yibrandinze, yaratwumvishije, yarivuze ko ari mwiza, arateba arabitwemeza. Twese twarageze ahantu twemera ko ari we mwiza. Ugiye kuraba itangazo ry'abaminsi ritangwa bose bahari, hariyo gusa groupe y'abantu bamwe bavuga ati bemeranya n'iryo tangazo, akavuga ati by'ukuri ndi umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge, bakaja kwa applyinga, bakagenda muri ama training yose. Suko basomvye abandi ubwiza, nuko kwanza babanje kwemeranya nuko yuko by'ukuri iryo tangazo rirabaraba. Uno munsi nawe utangura kwemeranya yuko uri ncabwenge, uri umutwe utari umurizo, uruja imbere, uri umutunzi, utangure kuzimya amajwi yose akwereka ibikwereka yuko ibizokwereka ko ukenye byo bizokwama bihari. Ariko urakwiye kwemeranya n'ijambo ry'Imana rikubwire ko udakenye, hubwo uri umutunzi, hamutangure kubigenderako. Rero ijambo ry'Imana rirahari. Twebwe nk'abana b'Imana duhamagarirwa kurimbura ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana tuko turaririmbura. Fata n'umwanya ugibwire muri wewe, amatwi yawe avyumve, kuko usa n'ico wumvirije. Rero niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi, kikaba cyaguheza gihe. Ndagusavye ugisangiza abandi nabo bahezagirwe nkawe, mwarahezagiwe cyane nawe ubutaha.